Isoko mpuzamakungu ikiro kimwe gishobora kuba kigurwa amafaranga tugereranije gushira mu marundi hafi ibihumbi 90 hagati y'ibihumbi 90 n'ijana. Magarire abarundi n'abarundi kazi kwinjira Ikibonobono murumva yuko ari zahabu kandi ndabona yuko Ibu ntabwo kimeze hamwe abarundi twogeje kugira bateze imbere umugenzi wacu hari karabezi abarundi aho nibanyarukuru bo bataraza mu umugambi mwiza aho uba umurimo ukaba n'umudandaza urumva ko wiba kongera ukuntu amadini Ikibonobono bitanga umwimbu wafura inyungu iboneka hafi cyane si bimwe bindi imyaka 3 ine 5 mu mezi 5 wamaze kubona ko umwimbu uhari. Nitwa David Tuyisabe mu Burundi abandi mu bariko barakora kugira ngo bateze imbere muri none twitaba no canke abakorere ururimi rw'ifaransa. Rero Ikibonobono ntabwo ari gishasha mu Burundi ko cyangwa twakirira kuri cya y'ababirigi igihe c'abazungu canke c'abakoroni hanyuma cyabwiye ko ngaburira cyateka ubwero basubiye kugarukana igiterwa cy'Ikibonobono mu Burundi kubera yuko twakoreye ko gishobora gufasha guteza imbere abarundi kubera yuko ari igiterwa bisanzwe ari njawukabazi rero mu Burundi dukeneye amafaranga mpuzamakungu natwe twakoreye igiterwa cy'Ikibonobono gishobora gufasha kugira ngo amafaranga aboneke biciye muri igiterwa cy'Ikibonobono. Ikaba rero ari igiterwa gihingurwamo ibintu byinshi bitandukanye aho ubushakashatsi bwerekana yuko igiterwa cy'Ikibonobono gishobora kuvamo ibintu 30. Twebwe rero hano icyo twibanda ko cyane ni ukukirima hanyuma tugaca tugihingura ugihingura twebwe tuzobifunguramo ibintu bitatu twashize imbere bigizwe n'amavuta asanzwe akomoka mu Ikibonobono amavuta asivye cyane isoko mpuzamakungu haba na hano nyene mu gihugu kuko dusanzwe twatangiye kuyahingura ku rugero ruto aho ibitiro bimwe by'amavuta tuyidandaza amafaranga 240 y'amafaranga y'amarundi. Rero akaba amavuta tubona akenewe cyane hano mu gihugu kuko hariho abayagura kugira ngo bayisige abavure indwara zo ku rukoba, hariho n'abayagura kugira ngo bayisige akuze imishatsi yabo, hari n'abayagura rero mbere bakayakoresha mu buryo bw'ubuvuzi bakanywa dukeya kugira ngo asohore amasunguru canke ibinure bidakenewe mu mubiri kuva mu buryo bwo koga mu nda. Hanyuma kandi tutibagiye ivanye n'imyizerere y'abantu batandukanye ab'imigwi munini muri ayo mavuta kugira ngo bizera yuko ashobora kubirukanira amashetani, imikoshi, imyatsi n'ibindi. Rero twebwe tumaze kubona yuko bwa Burundi munini w'abantu bayakeneye twahisemo guca tuhamagarira abantu bose kugira ngo turime ico giterwa kigwize kugira ngo ico kintu tubona abatari bake bakeneye abandanye bakironka si hano mu Burundi gusa no muri Afrika Afrika yose benshi barayakeneye cyane cyane no hanze rero tubayazibika bitandukanye ku mugabane wa Buraya, Amerika, Australia na Aziya. Hanyuma ikindi kintu tuzohingura cyo turagishikira ni gukora imiti ipompa ibiterwa tuzohingura dukoresheje amababi y'igiterwa cy'Ikibonobono. Ikindi kintu twebwe twahisemo gikomeye cyane ni gukora ifumbire
ifumbire kama ikomoka mu Kibonobono. Ivyo rero turiko hano twiyegeranya kugira ngo tugwize bwa mbere ico giterwa kama kimaze kugwira twubake ya mahinguriro nteze turonke rero vya bintu vyose tuvuga dukeneye bishobora kugira ico giterwa. Hano twakoranye tuvuye mu burere bwose bw'igihugu, novuga hariho ivyahoze ari intara 18 kubera ko itegeko rizihindura ryagiye kubaho, twebwe twaratanguye kwiyumvira gushiraho amakoperative ku ntara mugabo ayo makoperative arahari ashika kuri 17 aho ushobora gusanga koperative yose yitirirwa izina ry'intara yahahora, nk'akarorero Ikibonobono Banza canke Ikibonobono Karusi, Ikibonobono Makamba. Aha rero hakoraniye amakoperative ya Kibonobono agera kuri 10. Aba turi kumwe hano bashika abantu 200 nabaje baserukiye abatowe hariya mu makoperative bakomokamwo kugira ngo baze hano rero tuce dushiraho namwe babarimye igiterwa cy'Ikibonobono mu Burundi. Hama rero naho bashoboye kunyizera kurebe kugira ngo baserukire ufatiye ku biharuro canke ku makuru usoma mu bindi bihugu vyose birima Ikibonobono, uhereye dufatiye no ku mugabane wa Amerika ari igihugu ca Haiti. Leta ya Haiti mu mwaka w'2016 yarashoboye gusohora icegeranyo ivuga yuko Ikibonobono kw'isi mu rurimi rw'igifaransa cafashije guteza imbere canke kuduza amikoro abenegihugu bo mu gihugu ca Haiti. Hanyuma kandi tugaca turaba muri cegeranyo gitangwa na leta ya Madagascar canke ya Kenya, naho nyene baremeza yuko Ikibonobono gifasha kuduza amikoro y'abenegihugu. Tugarutse rero mu Burundi turavye ibiterwa vyose birimwa, ahubwo dusanga Ikibonobono arico coshobora kuba kigurwa amafaranga menshi cane mu gihe twokirima hama tukumvikana namwe mu masoko agikeneye. Kw'isoko mpuzamakungu ikiro kimwe gishobora kuba kigurwa amafaranga tugereranije gushira mu marundi hafi hagati y'ibihumbi 900 n'ijana. Rero tukabona neza yuko abarundi bijukiye kukirima kumbure cofasha kongereza amikoro yabo, haruhande n'ibiterwa vyinshi bari basanzwe barima.